Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV. Ugufasha ni vyiza cyane kwa twarafashijwe, uguhura n'abantu badufasha nivyo bikenewe cyane mu buzima kuko bituma natwe ushaka kugira ico tutofasha twe mu mizisha. Bisigura iki ko ndavuga muri kano kanya, ni Football Helps ifasha abana gukina umupira ifasha bitandukanye muza bitandukanye kubikisha inyigisho zitandukanye. Muri kano kanya bateguye umunsi mukuru wo kuhimbariza hamwe Noel na Bonane muri Football Helps. Katwakire urongoye Football Helps nawe si yondi ni Gile Irabaganje ndagwakazi. Murakoze cyane Bujumbura TV. Nibaza yuko mumerewe neza muri kano kanya. Ego tumerewe neza, n'umunezero munini kuri Association Football Helps, n'umunezero munini cyane no ku gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, na cyane kuri ibi bibondo bikoraniye hano. Murabona ko si agasesheshwa rumuri, biragaragara yuko twese uko dukoraniye hamwe twese ngako tunezerewe cyane. Objectif ni ya kugira ngo ushobora gukorana abana bangana uko ngama 5 hamwe bakwategura umunsi mukuru wa Noel na Bonane. Objectif ni nyabaki muri Football Helps yacu bigira. Ego icyambere nuko icyo no kwibutsa nuko Football Helps intumbero yacu n'ukuzana abana hamwe no gufasha abana bene Burundi kugira ngo bakundane mu butandukane bwabo basenyere ku mugozi umwe. Intumbero y'uno munsi kwari kugira ngo dushobore gusozera uno mwaka tunezererwe hamwe, kuvuga naho ko ari Noheli nkuko musanzwe mubizi. Nkuko nabivuze mwishirahamwe ryacu hahurikiyemo abana batandukanye, hari abakirisu, hari abayisilamu, hari ekambere na bamwe badasenga bo bariho, ariko intumbero nyamukuru y'uyu munsi mukuru nukugira ngo tunezererwe hamwe n'ibibondo dusozera umwaka. Mubona yuko umwaka amezi 12 ni menshi, tuko turakora ibikorwa bitandukanye, yaba mu mahiganwa, yaba mu gukora ibikorwa rusangi, arivyo bikorwa by'isuku twama dukora buri kwezi. Uyu munsi rero no twahisemo guza kugira ngo duhurire ngaha ku kiyaga, atakindi twituzanye atari umunezero no kugaragaza urukundo n'ubumwe dusanzwe dufitaniye hagati yacu twebwe hamwe n'ibibondo by'iki gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Kubatazi Football Helps yumvise Football Helps yumviki. Ego Football Helps ni shirahamwe rihuza abana biciye mu nkino. Kubatarizi rero wumvise football deja umaze kumva mu mupira, no kuvuga rero umupira urafasha. Uwo mupira rero mu gufasha kwawo ni ikintu kugira ngo tuzane aba bana hamwe bashoye gusenyera ku mugozi umwe, bashoye no gukina bahanahana, gutyo bashobora no guhanahana n'ivyumviro mu buzima bwa misi yose, mu ntumbero yo kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, na cyane mu byerekeye umupira w'amaguru. Ibintu birabavye guhuza abana, ariko muri Football Helps bazomenyeye mugira ivy'amahiganwa mugategura amafinale. Muri no misi nta mafinale ko turabona bimeze gute, vyifashe gute? Ego nta mafinale ahari, ariko twamenyesha yuko nkuko nayo babwiye, nkuko nama nabivuze, muri Football Helps dutunganya amahiganwa 2 ku mwaka. Higanwa rya mbere murazi ko twarisozereye mu kwezi k'8, ubu naho hari irindi higanwa tuzosozera mu kwezi kwa 2. Ego inyuma y'abikorwa twitegeke. Inyuma y'ino bikorwa icyambere mwo kwitega ni final. Icya kabiri naco mwo kwitega nuko ibikorwa tazokwigira tubihagarika, ibikorwa byo kugira ngo tunezererwe hamwe n'ibibondo, no yita nka première edition kuri twebwe kuri Association Football Helps, n'andi ma edition azoza kugira ngo abana ntibahurire gusa muri terrain, ariko ntibahurire no gukora ibikorwa rusangi gusa, ariko banagire n'umwanya mwiza bahurire ahantu batamba umuziki, baryoherwe, bafungure, banezererwe, bagaragaze n'umunezero bafise, bahawe n'imiryango, bahawe namwebwe mu bashigikira, bahawe n'umwe wese agira icyo aterere kugira ngo shirahamwe rya Football Helps ribandanye ritera imbere. Abanye tugira wonyene kugira umwana abe integrate muri Football Helps bisabiki. Ego nta na kimwe bisaba, nukuba gusa witwa kuri umurundi. Umaze kwitwa umurundi, umuryango mu Football Helps n'umuryango munini, imiryango iruguruye kwa rero wese yifuza kuza mu muryango, nukuza kugira ngo dufashanye dushire ingufu zacu hamwe, gutyo dufasha abana bato bazira kwitwa gito bashoye guteza imbere impano zabo, na cyane mu vyerekeye gukina umupira w'amaguru. Twongere tunabarinde kuja kudakora ibiroranye. Murazi yuko hajya ngo inzoka yanga gukubitwa yizingira ku gisabo. Abo bana rero tubafashe bizingire ku kivi, bagume bakora byose mu ntumbero yuko bataja mu buhumbu, kandi bashobora gukora bakagira nico bigejeje ko mu buzima bwabo bwa misi yose, kandi bakagira n'icyiza bakoreye igihugu atari kugikorera inabi gusa. Ego gire tugushimisha twifuriza n'amagwe menshi mu byo kurakora n'icyo kwategurira abana b'igihugu. Ego nanjye ndabashimiye Bujumbura TV, ndabashimiye kungene mwama mutwitaho, kungene mwama mwitaho ibikorwa bya Football Helps buri munsi. Ego ni vyiteka kuri twebwe, ni iteka kandi no kuri mwebwe, kuko ibikorwa tuko turakora
ntizogarukira ngaha. Turakeneye abantu benshi babimenya, abantu benshi babona yuko iki gihugu cyacu nkuko biri mu rurimbo ruhagiza nk'iyo gihugu cyacu ngo cyarafunywe ariko nticyafunye. Ni igihugu cirebanga, ni igihugu kimeze neza, ni igihugu umurundi wese afise ukwishira no kwizana nkuko mubibona ngaha. Murabona yuko ibibondo binezerewe cyane. Merci beaucoup. Yego murakoze. Na nkuko mubibona kandi cyo kumwe n'abadiri muri Football Helps. Nkuko musene mubizi Bujumbura TV ni Scott kuri kamera, ni Big kuri micro, right? So right now niko na mtu ambaye iko kwenye association, right? So uko na miaka mingapi mu association? Na mimi na miaka 4 kwenye association football. Uko football la uko kama wengine? Naam, nacheza football. Football. So kipi ambacho chokipenda kwenye association hili? Na ndani ya association Football Helps, kitu cha kwanza wanafundisha kuwa na adabu, kujikomporte vizuri ndani ya jamii, na kucheza mpira pia, kuheshimu wazazi na vitu vingine, kupenda kusoma. Mwaje vyote cha wapi chenye unafanyaga wewe? Na cha kwanza napenda kusoma. Nasoma sana. Cha pili mpira na kuheshimia wazazi pia. Kipi unaweza kuambia wazazi ambao wanakatalia watoto wao wasikuje kwa association? Na cha kwanza naweza kuambia wazazi kuachia watoto wao wawe free kuingia mu association, na wajue kwamba ndani ya association Football Helps wanapana conseil ajili ya watoto na kujua kuishi ndani ya maisha vizuri. Asante sana. Nawe asante pia. Jina lako nani? Jina langu naitwa Zabita Alexi. Zabita Alexi. Unazaliwa hapa Burundi? Nizalikuwa hapa Burundi. Uko sure? Naam, ulikuwa na miaka mingapi mu association? Niko na miaka 4. 4? Football? Kipe gani? Kwizigira. Ushawahi kuona kikombe? Kikombe? Bado. Sasa namba ngapi? Nacheza. So kipi ambacho kilichokufundisha mnani kusema ukuje mu association ya Football Helps? Kilikupusha, kilikufanya ukuje mu association cha wapi? Kinifanya kuje mu association Football Helps. Wanafundisha watoto wawe na adabu, na wanafundisha mpira, na wanakupatia conseil ya kuheshimia wazazi, na wanakuambia ufuate masomo. Hiyo kilinishawishi kuingia Football Helps. Mama ukataza kuja mnani mu association? Baba. Una watoto ambao washaka wakataza kuingia mu association? Hakuna watu washaka wakataza wasiingie mu association Football Helps. Asante sana. Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV.